Ega nta gishasha twebwe mu mugambo MSD tubibonamwo. Kumbure gishasha tubona uyu munsi nuko ivyo bariko barakora uravye mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu basa n'abariko baratekera nk'abagomba bomoke bagende. Ngira ngo niko umuntu yobivuga kuko nk'ibi bintu vyo kwiba no kwambura abanyagihugu babategeka ko bategerezwa kurondera impapuro ndangatongo shasha ngo zikozwe ku buhinga bwa none babanje kuzirihira amahera atagenda mu gihe bari basanganywe izindi kandi barose biciye mu mategeko, uretse ko binyegeje uwundi mugambi mubi wo kunyaga ibibanza n'amatongo vy'abanyagihugu, ni n'ubusuma bw'akataraboneka. Ikindi ca kabiri, ko leta ihindura izo mpapuro ikabaha iziri mu buhinga bwa none ntivyari bibi, ariko iyaba butari ubusuma bweruye yategerezwa kubanza kubitunganya, karondera ibintu vyose vya nkenerwa ku buryo umunyagihugu yishuye amafaranga yiwe aheza agaca aroswa urwo rupapuro. Ariko kwishura amafaranga umunyagihugu akabwirwa ngo taha rero ngo twavyanditse, ubwo n'ubwescro burenze ukwemera, kuko turabizi ko ata mamashine bafise yo gushobora kubikora. Kira noneho mu gihe atanzira ikirasha bari bafise izindi mpapuro basanganywe canke ubundi buhinga bari basanzwe bakoresha mu gutanga izo mpapuro, bari kuba barakoresha ubwo buryo busanzweho, abazifise nabo kabaragumana izo barose mu kurindira ko bashobora kubitunganya neza, ukaba umugambi utunganijwe neza ku buryo umunyagihugu arukeneye aheza agaca aruronka. Mu majambo make rero n'ubundi buryo batoye bwo kwiba no kwambura amafaranga y'abanyagihugu.